kaze ibiciro biri hasi cyane mubandanye mukora subscribe cyambere na mbere partage n'amajeme menshi kuko ni televiziyo nkunda cyane nabankurikirana rero ndabipfurije gutera imbere ama abakiriya nabimanuye karibu cyane murakoze cyane ciao ciao kandi mwiriwe kubivanye umwe wese nahaherereye. Iyi ni ku Gasaka Web TV mu gisagara ca Ngozi. Turiko tuyaga n'abatari bake umwiharanishwagurisha ariko ribera mu gisagara ca Ngozi aho bita ku kibuga citiriwe ku Gasaka. Turabahaye kaze mwese. Uyu mwanya turi ngaha turi kumwe n'umwe akora ibintu mbona ndiko ndareba ibintu ushobora kuba bakoresha swate babikoresha intoke canke bashobora kuba bakoresha imashini sinobimenya muganda ndabonamwe impuzu ndabonamwe ibirato na bimwe bita makotomoni ndavyibaza niko vyitwa ama twagira tumubaze muri mwihanishagurisha mbega mwe mwaje muva mu yihe ntara murabo ngaha Ngozi canke muva mu yindi ntara muri irihe shira hamwe canke muri yihe societe inge mbanze kuvuga kazina nitwa Bwirukiro Ivan Christ nkorera societe yitwa Eden Business Center ikorera mu Kayanza nkuko mwabivute tuva mu Kayanza niho dukorera ibi byose mubona yego murakoze cyane kutwidondora muri irishira hamwe muvuze ko gitwa Eden Business Center muri ko muhayanisha ibidandazwa vyanyu muri ko muhayanisha ibikorwa mukora ndabona imipira iyi mipira mbega tuyiraba ishobora kubishomenyesha intoke cyangwa ishoneshwa imashini mbega mukora mu buhe buryo iyi mipira murikora gute bimeze gute iyi mipira si y'intoki namwe murabibona ni imipira ibinoze cyane iyi mipira turafise imashini zibidufasha kubikora yego nico gituma mubona ino mipira ibikomeye kandi iba inoze tusange tuzi ko mu Burundi nta societe menshi akora impuzu dufise tusange tumenyere kuko tebu ari isanzwe ikora impuzu mugabo tubona iyi Eden Business Center ikora impuzu igakora imipira kandi myiza cyane ndabonye batari bariko barayigura none mwebwe izi nyuzi ko tubona ari imipira ikozwe mu buryo bw'ubuhinga butari buto ni nyuzi mwikorera bigenda gute mubikora mu buhe buhinga bimeze gute mwosobanurira abantu ushobora kuba bariko baragura impuzu canke bashobora kuba bakurikirana kugira ngo babamenye n'uburyo mukoramwo izi nyuzi tuzikura hanze ntituraronka ubuhinga mu Burundi bwo guhingura inyuzi ariko twebwe turondera inyuzi nizo turangura hama tugakuramwo imipira yo kwambara murakoze cyane nkaca mbona ku ruhande mukora ibirato ibi ni ibirato mbona bishobora kuba bikorwa mu nsato canke ikivyo bikorwa gute musobanurire umwe wese mubashobora kuba ariko baraba kino kirato hirya no hino ndabona biko barakurikirana bimeze gute mubikora gute nyuma yo gusanga mu Burundi dufise ingorane y'ibintu bitangona amasimikwire n'amakwire twararondeye umuntu dushobora kuba dukorana hanze aduha ibintu inshato ziteguye tugaca duhinguramwo ibirato byo kwambara ibi birato rero turafise imashini ibidufashamwo tugaca duziha amaforme urabona ko nk'akaraka abadamu turafise n'ivy'abagabo n'imisipi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bikozwe mu nshaka aha ndabiraba muri make ndavyumva babarungikira ibikoresho mugafasha ikintu cyo guteranya no kubifatanya ndabonamwo n'imisenture tutamenyereye cyane mu mamagaze canke hehe kandi ishobora kuba nayikomeye nawe ngiza mu bwo buryo mushobora kuba muriko muratubwira ni inshato tuba butunganye ego ni inshato tuba butunganye hama tugahinguramo ikintu cyaba ikirato yaba amasenture ibirato vyugaye n'ibitugaye ngaha no kubera vyaheze bari kubonamwo amavariyete atandukanye murakoze cyane dusanze muri mihanishagurisha nk'abandi ko twabonye abakora ibitandukanye tubona abantu bafise ubukorikori dufate muri make impano namwe dusanze mufise impano itayinto impano yo gukora ibirato n'imipira n'impuzu muri make muzogera no kugwego musanga mukora n'ibirushirije ibi mu kazi mukora nta ntambamyi ko dusange tumenyereye urumva ibintu biva hanze mukaza gukora ico guteranya kwera mudafise les produits bivamwo nta ntambamyi nta ngorane muhura nazo mu kazi kanyu kamisi yose intambamyi ya mbere nuko bimwe mu bikoresho vyibanze dukenera ntibikorerwa mu Burundi bisaba ko biva hanze iyindi ntambamye dufise abantu
baracakunda bya bindi bikorewe hanze n'igihe aba ari pirate aba yumva umenga igikorewe hanze nico yizeye ariko twebwe ibyo dutanga n'ibintu tuba twizeye bisaba rero ko n'abanyagihugu bacu nk'abarundi batumenyera muri make wakamu nakahutera abanyagihugu abenegihugu kuri ibi bintu dukorera ngaho iwacu turakunze gushorera abo hanze tugashora ibintu byo mu magaze mugihe ibyo dukorera ngaho iwacu tukabikengera nakahe kamo bo batera hariho umugani baca mu kirundi ngo uwutera uburezi arabwibanza yego byiza ko aba ari ibintu umuntu ashobora kuza no ku ruganda akirabira uburyo babikoramo abakwiye kuza agateza imbere uw'iwabo siko hama mu nyuma kubera yuko twebwe ibidukora turakeneye ingufu za bene wacu kandi turerekana n'abarundi ko bashobora no gukora ikintu kigakomera ku buryo umuntu aza atora ahita yambara muri make ndavye n'igitabo kiri imbere yacu umuntu arashobora kugira komanda agakomanda ati je murankorera impuzu iyi nzo ndayitore mu ruganda iwanyu yego aha anyi urabiye ngaha n'utuntu twinyuzi turi kwa mabara zitandukanye wewe rero bivanye niba rukunda urashobora gutuma umupira na mesure zawe bakazikorerako yego cyane murakoze cyane murakoze bantu wese mwari mudukurikiranye iyi ni ku Gasaka Web TV muriko mukurikirana ngaho gisagara cyangozi tuko tuyaga na bamwe n'abandi bo muyihanisha gurisha ariko ribera mu gisagara cyangozi neza ku kibuga cyitiriwe ku Gasaka ure niwe twako turayaga akora ibintu bitandukanye turabatumiriye mwese kumugurira mugurire biwanyu mugurire ivy'iwanyu muteze imbere abiwanyu mugwiza akazi abatari bwa bitangure namwe mwiyumvira ngo utse dutangure gute murabona ko bishoboka nake tugakora ibintu by'iwacu igihugu cy'u Burundi tukagiteza imbere turabashimiye cyane hama akajambo kanyuma kugira ngo cituhavura tubasezera kaze ibiciro biri hasi cyane mubandanye mukora subscribe icyambere na mbere partage n'amajeme menshi kuko ni televiziyo nkunda cyane nama nkurikirana rero ndabipfurije gutera imbere hama abakiriya nabimanuye karibu cyane murakoze cyane ciao